urukurikirane rw'ibikorwa vyateguwe n'ikigo Istebu muri kuno kwezi kw'icenda kwahariwe gutororokanya ibiharuro kuri uyu wa gatatu Munyonyo umwaka wa 2020. Ikigo Istebu categuye uruganda rwo guhanahana ivyiyumviro kuko ugene hotororokanywa ibiharuro bijanye n'igisata ndangamuntu ku buryo bwa none. Nicolas Ndayishimiye umuyobozi mukuru w'ikigo Istebu aratubwira igituma bahisemwo ico gisata ndangamuntu. Sinovuga ngo ibisata byose ntibifise ingorane mu bijanye no gutororokanya ibiharuro, mugabo twashatse gufata kino gisata kubera arico novuga arico intango ya byose. Nico gisata kiduha ibiharuro bijanye n'abantu bavuka, nico gisata kiduha ibiharuro bijanye n'abantu bubaka izabo, nico gisata kiduha ibiharuro bijanye n'imfu ziba mu gihugu cyacu cy'u Burundi, nico gisata kiduha ibiharuro bindi byose, haba ibiharuro byo kwemera abana cyangwa ibindi biharuro by'abavukana n'ibindi. Numva rero ico gisata uri kuvuga yuko ushaka iterambere, uri kuvuga iterambere rirama, uri kuvuga yuko ushaka gushigikira intwari ibereye, udafise ivyo biharuro nibaza yuko ari byo novuga yuko ari byo ntango kugira ngo dushobore gushigikira koko iterambere rirama, dushobore gushigikira n'intwaro ibereye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Niyo mvo nyamukuru yatumye dutora kino gisata. Kugira ngo rero ibiharuro vyo mu gisata ndangamuntu bishobore gutororokanywa ku buryo bwa none, ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, ubw'amagara y'abantu, ubw'ubutungane hamwe n'ubwo gufatana mu nda bufise uruhara ntangere kugira ngo bishoboke nk'uko umuyobozi wa Istebu abivuga. Gisata ca mbere coje imbere ni gisata kijejwe intwaro, kuko nico kiraba abantu, nico gisata novuga mbere igisata gikomeye kubera cyo kirukira mu itunganywa ryacu, gihera ku gacimbiri, gihera ahubwo kuri nyumba kumwe, kuva kuri nyumba kumwe murumva gushika ku bushikiranganje hejuru. Nico gisata novuga kigiti nico cotezwa kuja imbere. Ibindi bisata vyoza vyunganira ni igisata kijanye n'amagara y'abantu, ko twabibonye abana bose bavuka, yaba bavukira novuga kwa muganga, bose botegerejwe kuca bavaho bamenya ati naka yavutse, naka canka ari wapfuye ati naka yapfuye. Ico gisata nico coja gitunganira rero intwaro. Hariho ibindi bisata, igisata kijejwe ubutungane, twogiye turavuga murabona nk'ibi byo kwahukana ntibibera mu bushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu, bibera mu bushikiranganje bujejwe by'ubutungane. Umva aho hose niyo botegerezwa gufasha. Hariho ubundi bushikiranganje nukungira barabisubiyemo, nk'ubushikiranganje bujejwe kuraba abahunguka canke bujejwe impunzi, nabwo nyene botegerezwa kujamo kubera yaba ari umuntu ahungutse canke yaba ari impunzi iri ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, nawe nyene yotegerejwe kwandikwa muri ivyo bitabo ndanga muntu kubera abayavukiye mu Burundi. Agiye abikishitse agasubira iwabo akagenda atwaranye impapuro zerekana ko yavukiye i Burundi. Nibaza rero n'ubundi bushikiranganje bwofasha n'ubushikiranganje bujejwe ubutunzi, kuko ivyo byose bisaba uburyo. Mw'ijambo ryiwe Thiemoko Richmond aserukira FINIWAP yamenyesheje ko FINIWAP izofata mu mugongo ibikorwa vyo gutororokanya ibiharuro mu bisata ndangamuntu, na cane cane mu kumenya abana bavuka, abagira ubugeni n'abitaba Imana. Bamenya ko ivyo bikorwa vyari bifashwe mu mugongo n'igisata mpuzamakungu ca ONU kiraba ivyerekeye igwirirana ry'abantu FINIWAP.